Reverend Ndikuriyo aherutse gutanga imihoho mu mabanga y'umukenguzamateka yari yatowe mu matora y'abakenguzamateka yabaye uno mwaka itariki 23 z'ukwezi kw'indwi mu ntara ya Burunga. Mu makete yagera hana hagati ya Reverend Ndikuriyo, inama nkenguzamateka, sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro n'umukuru w'igihugu RPA ifitiye kopi, bigaragara ko Reverend Ndikuriyo yatanze imihoho itariki 10 z'ukwezi kwa 11 uno mwaka. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 abagize biro y'inama nkenguzamateka barakoranye biga ku gutanga imihoho kwa Reverend Ndikuriyo, bongera barakwemeza nkuko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi bibimurekurira. Gervais Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka yaciye yandikira sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira imenye ko hari kibanza kibura mu nama nshingamateka. Itariki 4 z'ukwezi kwa 12 sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro irongowe na Valentin Bagorikunda yaciye ikorana iremeza itanga imihoho ya Reverend Ndikuriyo, icisaba ko abimenyeshwa cyo kimwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni, bigashigwa no mu kinyamakuru ca leta Bulletin officiel du Burundi. Iyo tariki nyene ya kane nkuko tubandanya kubisoma mu makete yagera herekanwa mu nzego za leta, Valentin Bagorikunda arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yaciye yandikira umukuru w'igihugu amumenyesha ingingo RCCB amajana 35 ko hariho ikibanza kigaragara c'umukenguzamateka. Amakuru rero duhabwa na bamwe mu bagumyabanga nuko iryo tanga imihoho ya Reverend Ndikuriyo ari umukenyuro w'umugwi ugizwe n'uwo Ndikuriyo Reveriano atwara umugambwe CNDD-FDD, Gerard Ndabirabe atwara inama nshingamateka na Gervais Ndirakobuca arongoye inama nkenguzamateka, kugira uhangane na Evariste Ndayishimiye ashaka kwitoza mu matora yo mu mwaka 2027 bobo bakaba batabikozwa. Mu makuru yo kuri uno wa kabiri twari twababwiye inama y'abiyita bene Sebarundi bashigikiye Evariste Ndayishimiye yabereye muri Ruvubu Park Hotel mu Cankuzo. Ikigaragara nuko uruhande rwose ruriko rurakina ikarata yago.